mu gihe hariko haraba inama kugira harabwe icumumwe yoterera intara ya Muramvya, muganga Nizigiyimana Emmanuel yanonosoye ivyo kuvura ingwara z'umutima, we yari yemereye abenegihugu bo mu ntara avukamwo ya Muramvya kuzobapfunyira urugendo mu kubasanga ku bitaro n'amavuriro bibegereye. Ngiriye ko nanje n'intererano yiwanje ndiko ndaraba ingwara z'umutima, amafyigo n'amakanseri, burya ziriko ziragwirirana ubuye kandi ubu nizo zitwandikisha. Rero mwihangiro ry'ihaye kandi bagomba gutangura vuba, nshaka yuko buri ndwi narondera umunsi umwe nkaza ndaza n'umunsi naciye kugera kuri Muramvya kuri Granda Makutarudiko nkaza gufasha kuvura abenegihugu kuko ndamaze kubona abanyitura kwituriye Bujumbura ugasanga bamwe bari babuze ingene bivuza, ndapfa gufasha kugira ngo turabe ingene ukwegereza ubwo buvuzi spesialize abenegihugu b'i Muramvya. Kuri we imvugo yiko irajana n'ingiro mu gihe bimaze kuza biribonekeza ko hari abasezerana ariko ntibashitse. Ku ncuro igira kabiri yakira abenegihugu tukaba twamusanze ku ivuriro rya Kaniga riri mu karere k'ubuvuzi ka Kiganda, aho vyibonekeje ko abenegihugu bitavye ari benshi kugira ngo baze bigane bongere bisuzumishe ingwara y'umutima. Bamwe mu benegihugu bari baje kwisuzumisha barashima utwigoro tw'uwo muganga na rirya itike ryo gushika mu gisagara ca Bujumbura kuri bo ryahora ribagora. Abo benegihugu nyene bagasaba ababijejwe ko boronswa abaganga b'abahinga kuko nk'iryo vuriro risanzwe ryakira abagwayi benshi ariko akaba atamuganga yabinonosoye rifise. Twabyakeye neza byatunezereye, twamwitavye kubera ko kamera duteye byatuhimbaye. Ngajewe ndamubonye ari we yavuye mu muduga niko nanezereye rwose. Akarusho kuri wewe nakahe? Akarusho nabonye kuri jewe nuko nabonye mu Burundi ivyo yanyandikiye byose nega byangira akamaro. Aha nende kushobora kwisuzumisha ndabe ko ngabona se byose kwanga igabuja ntibwe n'umuganga jewe sino kwijaja buja ngo nde ngaho nyene nakize yego ngamba se kuntu ndagihaneze yego niba tonyike n'ubu twakeneye abaganga bakomakomeye ega ni kwama ngaha anye najo nyene birakenewe mugabo uwo muganga akomakomeye apima ingwara zose yego twamusha kuri ibitaro by'iwacu Nyaminatsi. Murakoze. Uno munsi nagiye kwani isuzumishe umutima kuko bisaba bivuga ku radio mu maparuwase bavuga ko hari umuganga wo kupima hama kubera ko numva hari igihe numva umutima usimbagurika mbere nayo ngaca ngo nkangagurika cyane kugira ngo nze kwipimisha. Mu kiganiro yahaye ku Mbizi TV n'itorokanizo ry'amakuru ABP mu ntara ya Muramvya, muganga Emmanuel Nizigiyimana yaratubwiye ingene yasanze byifashe kuri iryo vuriro n'icyatumye yiyumvira kuza arasanga abenegihugu ku mavuriro iwabo. Ego nitwa muganga Nizigiyimana Emmanuel, abantu muganga avura ingwara z'umutima n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso umwe bita cardiologue muri Gifaransa. Ego tubasanze ngaha ku bitaro byo ku Kaniga, mbega mwatubwira ibikorwa muri ko murakora hano? Ibikorwa turiko turakora ni ibikorwa biri mu rukurikirane, ibikorwa twiyemeje byo gusanga abenegihugu aho mu mihane wabo ku mavuriro abegereye kugira ngo dushobore kubavura tubapfunyirize urugendo aho boshobora kwivuza bakaronka umuganga bipfuza batavunitse. N'ubwo rukurikirane rw'ibikorwa twatanguriye ku bitaro by'i Muramvya turiko turakora uno munsi. Ego mwasanze gute ngaha kuri ibi bitaro byo Kaniga? Kuri sivyimbeshere
uko twabisanze siko twabyibaza, twibaza kumbure ko atabantu bari mu misozi bangana nk'uko twabonye, mugabo nk'uko namwe mwabyiboneye mwabonye yuko hari abantu benshi kandi benshi twasanze muri abo baje kwivuza by'ukuri bafise izo ndwara z'umutima hamwe n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso. Bamwe mbere tugasanga bari ku rugero bakeneye imiti yihuta biya twita urgence. Rero biragaragara yuko izo ngorane izo ndwara ziriho mu gihugu hagati. Mbega kuri bino bitaro murabona bafite abaganga babafasha mu gihe mwebwe mutaba muri ngaha ko mwe mwagize isekeza ryo kwishikira ngaha ku bitaro hari abaganga? Kuri rino vuriro twabonye yuko hariho abaforoma bariko barakora, mugabo ni ivuriro rimwe bise hopitale ya komine, mugabo twabajije muganga bajya bita abadokiteri twasanze atawuhari. None twabonye ngaha mbere abari bamaze kubasanga hariya i Bujumbura, mwashobora kubona namwe mubo mwakiriye? Mu twakiriye hari abo twashoboye kubona bashoboye kuza i Bujumbura, ugasanga bararose imiti, muri iyo miti iheze mugace bibaza ko bakize, mugabo ubu bigace usanga basubiye kuremba. Ni ingorane ikomeye cyane kuko mu byo twabonye n'ibyo mbere twabonye imuramvya umurakira umuntu ugasanga arakeneye kugirirwa ibipimo, ibyo bipimo ugasanga kuri ivuriro turiko nta bihari, mbere no mu ntara yose ugasanga nta bihari, ugasanga ni ikibazo. Ikindi kibazo nyamukuru nuko hari imiti baba bakeneye, kuko iyi miti imiti umuntu afata uno munsi ngo ejo ngacahagarika, ni miti umuntu afata akabandanya. Iyo miti rero naho umwandikira ntayikura, niyo bamwandikiye yaragiye kwivuza Bujumbura agarutse akeneye kuja gusubira kugura iyindi ntayikura. Ni ikibazo nyamukuru rero twifuza yuko abajejwe intwaro ari amagara y'abantu abasanzwe bafasha mu gisata c'amagara y'abantu bakigire icabo, kuko ababene gihugu mwabonye nkuko mwababonye n'abavyeyi bacu, ni bashiki bacu, ni basaza bacu, ni inshuti n'abagenzi, ndetse bitanze cyane kugira ngo umwe wese agere ahageze. Rero twari dukwiye kuva mu gacerere tukaraba icokogwa kugira ngo umwene gihugu wese yivuze ku muganga ashaka. Jewe n'umugambi nise umwe wese ku muganga yipfuza. Murakoze cyane nyakubahwa muganga, kino gikorwa muri kumukirangura mu gihe hibonekeza ikena ry'abaganga b'abahinga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mbere n'abahasanzwe bahari bakaba baza baragenda bakavuga ko badahimbwa neza. Mbega mwebwe kubera iki mwashimye kuzana ubwo bumenyi mu ntara muvukamo? Jewe bwa mbere icambere na mbere nuko je niyo ndiko ndavura umuntu ndumva ikigumbagumba, ndagira ikigumbagumba cyane iyo ndiko ndavura umuntu ugasanga ibintu ukeneye kumukorera ntavyo ashoboye kugira. Rero jewe biratuma mu byo nkora ndashiramwo kwishira mu kibanza c'umugwayi c'uwo muntu abakeneye ubwo buvuzi buteye imbere. Kuvuga ngo abaganga bariko baragenda hanze, yego abarundi baragenda nkuko n'ahandi hose bagenda, si urya ntibiba ngaha mu Burundi gusa mu Burundi nuko ari ibyo tubona ahanini hose ku isi. Abantu baguma bagenda, bamwe bakagenda abandi bakagaruka. Rero yego baragenda bamwe, muga hariho n'abandi baza. Burya muravye abaganga benshi ntibagenda, hariho benshi baguma ngaha. Gusa icyo dukeneye kwiyumvira abari ngaha mu gihugu twobakoresha gute, canke abagiye twokora iki kugira ngo bagaruke. Mbega muganga, aba bantu muvura batahaniki kumubaronse iki ngaha? Kuvyo nari nabonye ubuheruka imuramvya, hariho
nk'abantu bakoresha kamu kariya karite ko kwivurizako byarabagora kuronka amahera babarishije ku bitaro 3,000 hari abagiye batabonanye na muganga. Uno munsi rero akarusho nuko nashimye yuko ajya amahera bita tike moderateur umunyagihugu ariha kugira akoreshe kamu. Nashimye yuko ateba basaba no munsi kuri rivuriro jewe nkayabarihira. Ikindi ndafise imiti naje nitwaje mikeya, iyo miti nk'umugwayi mbona ashobora kuba awukeneye cyangwa ndawumuhaye. Hama ikindi hari imiti nasanze ngaha ku ivuriro nayo nyene nko mbona ayikeneye ndamwandikira bagaca bagenda bakamuha, kandi bamuhaye nta mahera asubira ngo arihe, kuko murazi umuntu akoresha kamu ariha 500 ku ivuriro. Ayo mahera rero ntayariha, mugabo ivuriro ntiriyahomba kuko araza kurihwa. kuva itanguye gukorwa nta yindi fu numva no kwifuza gusumira umuryango uyiriye no kuri nta yindi wasura gusuma kuva ije ishitse nta yindi ndasura gusuma atari kawunga wacu nitwa Niyonzima Dieudonné umudandaza waho muri komine ya Bukeye. nkaba kuva tanguye kudandaza ifu y'ibigori muri abakiriya barayikunze rwose cyane. Ikorerwa ngaha mu Bukeye yaje itwara ikibanza izindi fu zose zari zisanzwe tudandaza. Fermente Gredo Runyami ibakorera ifu y'ibigori nziza cyane, abayifunguye n'abayidandaza nibo babishingira intahe. Si ibyo gusa kuko n'aborozi ntiyabibagiye, ibakorera ibyo kurya by'ibitungwa bimeze neza cyane. Mbere n'abakeneye korora ingurube ibafitiye imbuto nziza cyane, za zindi zigwira nk'aka kanya, zimwe zibyara hagati y'ibibuguru 15 na 20. Mubakeneye muri Fermente Gredo Runyami akura kuri 76 66 ubusa 5 ubusa. Aha Fermente Gredo Runyami muzoba mumbarira.